ntitworoka nizo twakwiza. Nakuvuga izi mpongore zose zini noti gusa zihajyana nyinshi umugambi turabona ko umugambi ugeze kure mu by'ukuri ego Veniste ni usanzwe ukurikirana bino bitungwa buri munsi Veniste ingurube nk'ubu turabona zinini ziri ngaha kandi uko biri kose zirarya byinshi kugira zivyibuhe ntangwe korora ingurube kuva kakira kabuguru gatoya kazokwima heze gikingana gute iyo akabuguru kamaze kuvuka ngaha tuyonkora imaze iminsi 45 canke amezi 2 hama tuyibandanya no tukayikurikirana tuyiha ibyo kurya by'imbuguru ayimaze kuva mu mbuguru ni kuvuga ko imbuguru ntizijya ibisa n'ivyo nyizanyina zijya niyo mpamvu rero ntobwira umuntu yuko yofa korora uko abishaka kuko n'umwimbo ntaho bihurira n'uworoye neza nashatse ko ingurube yanje izovyara twinshi birashoboka cyangwa ibyo ni ibintu byizana gutyo gusa oya ntivyizana cyambe no kutegeza kuyigaburira neza Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Niho mudishanjuma. Kano kanya ndi neza na neza ngira ngo ku rubibe aho Ruyigi na Rutana byo bisa nk'ibihanira urubibe. Mugabo ni muri komine Giharo. Ndavyihenze ko gamutama. nuko nyene kabisa. Ego tugire ko kumbure mutwidondora haba mutuganirize kuri no mugambi w'ingurube. Murakoze cyane, murakoze nkuko mumaze kubivuga muri komine ya Giharo. Ariko umutumba ni umutumba w'Inyamateke. Akagacimbiri nako bakita Mugerero. Yego. Nkuko mwaramutse rero mutugendera ku mazina yiwanje nitwa cyo nayisavye Boniface. Ego hanyuma kabasanzwe ndi ngaha nkuserukira uyu mugambi. Kuvutanguye novuga ati natanguranye nawe. Okay. No munsi. Umurundi asanzwe aba mu mahanga sinzi ko asanzwe vuka ngaha Zakari yumviriye mu gafashanye gushira uno mugambi hano hano muke yumvira kuzana ingurube ntimwazanye inka ndazi kwiyumvira ingurube kubera ko imyumvira ingurube hama mukazizana ino ni kure y'ikaburimbo. Murakoze cyane ahubwo Zakari nanje ndamushikira cyane nisunze ikiyumviro yagize hanyuma maze kukinshikiriza nanje ndabimufasha ivyo sanzwe noshobora gushika rero aho twatangwe kuzana izi ngurube na cyane yiyumviriye yuko zirimo inyungu kandi zirimo akarusho. Hari kindi ubajije ati mbega kuba zaje ino zitagiye kwikaburimbo na cyane mu byukuri nkuko akivuze Zakari avuka kuyi mutumba nyene. Rero amaze kwiyumvira yagize ati nta mugambi noja kurangurira handi nkuyo reka ndawuherereze aho mvuka kugira ngo nanje ndabe mu muryango no mu babanyi ndetse n'uwari we wese ashoboye kwa yoronka akamufasha namba nakunyu azohakora kunyu. Ego nuko niko byagenze. Iyo umugambi runaka utanguye hari abawungukiramo. Hari abantu bo muri kano karere bamaze kunguka kubera umugambi waje ngaha cyane gose kandi sini byagaseseshwa rumori na uravye nkizi nyubako ntasi umuntu umwe yose ubaka ngo azimare bigaragara rero abakurikiranye kugira ngo hubakwe nkuko baraharosa kabusho na cyane abariko kandi barabandanya kuhakorera mu bikorwa bitandukanye cyumvikanira akarusho nikoburamwo. Murakoze kuco mubajije. Okay. Kumbure wewe nk'usanzwe no bangu serukira ino societe cyangwa ino shira hamwe kuri umugambi w'ingurube. Hariho akamuga mutama wotera nk'abasanzwe ari imvukira za kano karere mugabo batakorera ngaha kandi batabano ngaha. Cyane gose. Burya iyo umuntu avukiye ahantu hakagira ahantu Imana imushikije byabiri vyiza cyane kwiyumvira abasigaye ugatumba iwe ingene vyogenda. Mu vyukuri rero nkuko mubibajije turatera kamo cyane umuntu wese avuka muri aka karere
akabona hari icyo yotunganya kugira ngo kigire akamaro abene igihugu tubatera kamo ko boshishikara gukora imigambi itandukanye na cyane cyane n'uyu mugambi nawe batafusize inyuma urabona nawe ko tera uci imbere gose yego uyu munsi ingurube zisanzwe ari n'umugambi w'igihugu nukuvuga ko kano kanye mwebwe muri akarodero ngaha nabonye mwaragerageje korora bishoboka muragira inyubako ofete n'ikigo Mutama nabonye ibigurube binini ya cyane namahera ngahe ntoje munsi ndamusije nko kwigura na cyane cyane nkuko mwabibonye murabona ko harimo ingurube nini kandi ziteye igomwe uko ziba nini niko zirya aho usanga iri ku mafaranga atari make ariko na cyane cyane kandi ku mafaranga ashoboka iyo umuntu agombye kwigura byose birakunda nuko niko nokivuga dufate nk'iyo ugereranije nk'ibiro byayo yo nabibiri nawe nigira tu nigira duka turashaka nk'izi zimaze igihe kingana gute izi zingana gute ga Venuste zimaze nk'igihe kingana gute amezi 10 ari ibyana n'ibiragira kwiba Chaso go. Irada, ini atyana nari. Hapo ndiro uri. Ya ngitsatire tupashindera. Inyoni zitwa gute? Nayo nzi ibigendo mugabe yakomera nk'imbata. Ego, Venuste ni usanzwe ukurikirana bino bitungwa
buri munsi. Veniste, ingurube nk'ubu turabona zinini ziri ngaha kandi uko biri kose zirarya byinshi kugira zivyibuhe. Ntanguye korora ingurube kuva kakira kabuguru gatoya kazokwimahe zige kingana gute? Iyo akabuguru kamaze kuvuka ngaha tuyonkora imaze iminsi 45 canke amezi 2 hama tukaca tuyibandanya rero tukayikurikirana tuyiha ibyo kurya by'imbuguru ayimaze kuva mu mbuguru ni kuvuga ko imbuguru ntizijya ibisa n'ivyo nyizanyina zijya oyaye biba bitandukanye kuko ndiko nikaba karakomera gashoboreye kugira ne kurya ibingana n'ibyo izikuze ziriko zirajya hama kama imaze gukura kugera ku mezi 8-9 irashobora kwima amezi 8 cyangwa 9 ego era ku mezi 8-9 kuko murazibona yuko zisanzwe zikuze zitandukanye n'izahandi kuko tuyimisha bivanye n'ubunini uko n'umubiri ibisanzwe ifise irashobora kubyara tangwane nimwe igize. Okay, yakuze umenya gute ko yarinze? Imaze kurinda kuri yo nyene biragaragara nyene igirasaragurika hama mbere n'amapeti ari n'igihe ahera ikanka n'ukurya hama ubona ko yamaze gushaka umugabo. Nkutazi ubuzima bw'ingurube wotangura kuja korora ni iki cyambere yotangura kumenya ku ngurube? Ico yotangura kumenya no kumenya aho ingurube ziba yuko ategerezwa kugira nte kuzigirira isuku nkuko muravye nkuko izi zimeze zikorerwa buri munsi kira buri munsi zamazikorerwa hama kuvuga kwakubura kwa kropera tunazogira nte kugira insazi nizishobore kugubandanya ziba ari nyinshi hama akamenya yuko ashobora uburyo azaraze amazi ku gihe hama n'ifungurwa akamenya uburyo azigaburira ku masaha aho ishobora kugira ane zitaguma zitera umwanya wari indura umwanya wari wose kugira ngongere ingurube nini ipima nk'ibiro 200 nkuko nabibonye ngaho iwanyu ivyatsi vyonyene birahagije wapi ngaha nta byatsi tuzigaburira iyo bishitse nka rimwe mwiyinga tuziha amarengarenga amasarade ariko zisanzwe zijya indya z'ibinyanete be n'ifu. Ndakuvuga ko kugira mworore nyinshi muhitamo kuzirimira. Murazirimira ho fete ntabwo mwakira bijya byase by'ibinyeshamba. Oya ize kuva iza iba yavutse kugera igera higeze nta byatsi by'inyeshamba yigera ica. Ego. Ingurube birashoboka yuko kuba ariko radukurikira bahava batinya bati kumburegwa nizisaba umutahe mwinshi mu gufungura. Bon, sinzi uri kuragereranya rero uravuze ko ivyatsi zibijya kumbure n'ivyo bindi binyantete ngira n'amasondori sinzi ko byose birimo. Ugize nko kuri pourcentage ivyatsi byo bingana gute biriya bindi navyo bingana gute? Mu bisanzwe kuko ibintu bimeze nk'ivyatsi tuyiziha rimwe mu yinga urumva pourcentage ibiri hasi cyane ibisigaye nivyo bifise pourcentage nini. Okay. Voilà. Sinzi ko hari ico udusangiza nk'umuhinga mukorora kumure twa tugiye tutavuze. Bisanzwe sindi umuhinga mukorora kimwe gusa bivanye nuko ndayimazemo iminsi itari myinshi biragaragara yuko korora bisaba ko umuntu abyitegurira kuko ubihurudukiyemo usanga uri kurabihomberamo bisaba kubyitegurira hama ugatunga bike byiza aho nabandi bantu bose bashobora kugira ane kubisamarira. Hagizimana Risha nk'abasanzwe n'umuvuzi w'ibitongo. Okay. Nk'usanzwe ukurikirana zino ngurube donc muri make uzikurikiranira amagara canke ubuzima bwazo ingurube ga muganga nizihe ngwara ufite zikunda kuzifata? Bisanzwe ingurube zirakunda gufatwa cyane n'inzoka inzoka zo mu nda canke inzoka zo mu mushishito zirakunda no kugwara cyane ibintu bita amagare kuvuga amagare n'urukushi na cyane cyane mu gihe ziba zorowe nabi hanyuma
iyindi ndwara ikunda kuboneka n'ibintu bita ibivyimba cyo twita retimere, utuvyimba two ku maguru canke ahantu hatandukanye, nizo ndwara nyamukuru. Ikindi ingurube zifise ni ikintu bita peste porcine, ni kuvuga na karanda. Mugabo muri aka karere kuva je nshitse ngaha turagerageje ukagwanya bikomeye, kandi nivyo mubona ko ngaha winjira ukaravye ugasohoka ukaravye. Urabona ko dufise n'imiti yo gushira hasi ushobora guhonyorako. Biraboneka ko ari ibintu twiteguriye cyane. Utubwiye duhere ku nzoka, uraza kutubwira no kuri izo zindi ndwara zose ziba zatewe n'iki, ziba zariye nabi? Musanze muri rusange ikintu cyose iyo cafunguye nabi kiburiza kugwara, kuko ikintu ca mbere ingwara nyamukuru ni ukubura ingaburo. Ikintu cyose kibuze ingaburo gihura n'ingwara nyinshi zitandukanye, ivyuririzi ibi nabireye. Ikintu ca mbere nuko utegeza kwikingira mu kurondera ingaburo, kuko ingaburo niyigize ubuzima bwiza ingurube mwabonye. Nahora mutama nako uce nk'umuganga, numva n'umuntu bakingiriye bavuga ngo no munyamwanda nk'ingurube. Muri make ngo ingurube zipfa aho zibaye. Niko nawe nk'umuganga ubwira uwifuza kuzoroha? Oya, nk'umuganga iyo ni imvugo ya kera, kuko ingurube bazishira hariho hose bifuza ngo zibaho zibaye, ngo no mugabo ubu ico tugeze ko nazo nyine uko wifuza kuryama ku matera ziba ziyikeneye, ko wifuza kuba kwisima ziba ziyikeneye, kugira nazo nyine zishobore kumva ko zitaweho. Niyo mpamvu rero ntobwira umuntu yuko yofa korora uko abishaka, kuko n'umwimbo ntaho bihurira n'uworoye neza. Nashatse ko ingurube yanje izovyara twinshi, birashoboka cyangwa ivyo ni ibintu vyizana gutyo gusa? Oya, ntivyizana. Icambere nuko utegeza kuyigaburira neza, ya migwi 3 y'ifungwa nkuko umuvukanya kivuze, ntanga nguvu ndema mu benasanganya ngabo. Muri ico gihe urashiramo n'ibintu bita ivyunyunyu, kuko kugira ingurube ivyare vyinshi nuko imbuto ziyimya zibwirizwa kuba zirimwo ingaburo zikwiye. Nuvuga nayo nyene isabwa kuba ari yasugura ifungura neza. Bisaba ko ni imfizi, tuyita imfizi y'ingurube, canke isuguru nta ngorane, iba yafunguye neza, kandi si imfizi uva gutora uko ariko kose, ni imfizi ukura mu zindi ubona ati irashobora kuba yoja mu vyirondoka. Si yariyo yose. Rero benshi baca bihenda ku mfizi, bakazana bwa bufizi bumwe bumeze ukuntu batatoye mu zindi, baca bashira batera bimisha. Hanyuma ikindi gituma ingurube ivyara vyinshi nuko twebwe ngaha tuzimisha ku mwanya, kuvuga yuko tuyisizeyo saa 12 zo mu gatondo, iririrwayo bikirirwana n'imfizi, twasha tuyirekura ikagenda iyo iba, hanyuma 12 z'agatondo kandi tukayigarukana, ku buryo dufata umwanya w'imfizi ugira iruhuke, kuko kugira ukora igikorwa nk'icyo bisaba kuruhuka. Imfizi riba yaruhutse, hanyuma igasha yimya neza inshuro 3, nukuvuga turuwafwa donc gatatu gakurikirana. Nuco usanga uko ingurube imeze kujya kw'inkoko, igira imwe ryose rirasha, igasha rihura n'urubuto rw'iyo mfizi. Rero iyo nukuvuga irekuye iterifatisha gushika ingurube ibe donc satisfait, ndumva ikwize. Bo dufate muri kano karere mwebwe muri akarere mwabitanguye kuri buno bworozi bw'ingurube. Umubanyi none kumbure nkuwo iyo kumviza kino kiganiro akumva ko muganga yavuze ati kugira uronke utwana twiza no kuba wimishije ku mfizi nziza, umunsi bazoza gusaba imfizi ngaha kizoshoboka? Ya nivyo bakunda, kuko imfizi ntivyokunda ko baronka imfizi uretse ko boba bayiguze bakayico gikorwa. Kandi mu bisanzwe biragoye iwacu mu mihana, kuko uko kugera iyo mfizi ntivyokunda, kuko niya mfizi cibura ingaburo bigaca bituma kandi bica bituma
n'umwanya wo kuja kwimisha ntiwokunda kuko uyitwaye bukeye ukayigarukana kuko ni imfizi usanga iri nko ku metero nk'amajana 5 cyangwa ku kilometero urumva gukura ingurube ukayijanayo bukeye ukayigarukana cyo usanga ari kibazo. Niyo mpamvu rero mu Kirundi wacu bica bigorana ugasanga ingurube vyaye kabuguru kamwe 2 3 nubwo no ngaha bishika bidushikira ingurube ugasanga vyaye imwe canke zibwo tuba twamaze kubona ingorane nijya ija yo kwima umwanya muto canke ikima akaba hahiye ugoro iyo ovire imusondo ovire imwe Okay, hari ubuhinga tubona mu makungu bwuko inka nk'akarorero no ngaha mu Burundi biraba inka bakayimisha ku rushinge ku ngurube birabaho ku ngurube ntaho ndavyiga nta naho ndabibona kiretse ko umuntu atera utorumone gusa nato to kurindisha muga ntako turabona mu bisanzwe ingurube irikwije imeze nk'umuntu mu gihe yafunguye neza araca mu bihe vy'ukwima mu gihe utamugaburiye neza n'umugore urabona ko adashobora ubwo bushake ntibuza ubushake ntibushobora kuza rero mu gihe igaburiwe neza ubushake buraza nta ngorane mukorora kumbure y'umuntu agiye gukora ikintu runaka imbere yo kuyikora aranibaza no kubijanye n'isoko ingurube none gamuta zirafise isoko mu by'ukuri tukibitangura twaribaza nyine ati mbega isoko bizogenda gute ariko hatugerereye uyu munsi twovuga ati ahubwo dufise nke kuba zikeneye ko ni benshi cyane ego kucubajije mu by'ukuri ubunye twovuga ati nubuke gusa bwiza dufise naye twoshaka ati uwari we wese akeneye ingurube aze networoka nizo twakwiza nakuvuga izi mpongore zose zini noti gusa zihajyana nyinshi umugambi turabona ko umugambi ugeze kure mu by'ukuri ego icyo uvuze nico n'amafaranga atari make ngaha Agaciro Media nkuko mwabonye twagendeye kugera Uganda w'ingurube hariyo n'inka hariyo n'imbata mwavyumvise nyene kubigira no mu diaspora aba mu mahanga ariko reka tuganire noneho nawe tumushire kuri telefone atubwire uko bimeze ukuntu yabitanguye cyabimuteye Monsieur Zakari tukuramutse cyane nanjye ndabaramukije bimeze gute muri Amerika muri Amerika turashima Imana sinzi namwe ngaho iwacu uko bimeze kazuba ni kenshi n'inyota ni nyinshi ya sawa mwodu umwidondoro ga Monsieur wagutse jewe nitwaye Igiruko Ishaka Zakari ego abambuka mu ntara ya Rutana muri komine Giharo mutumba wa Nyamateke okay hanyuma ubu tuvugana nkaba sanzwe mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho maze igihe ariho okay Zakari turi mu karere kiwanyu aho twagendeye twovuga ngo ikigo wubatse c'ubworozi Zakari niki cyabiguteye motivation yavuye hehe kugira ngo wiyumvire kubaka kiya kigo c'ubworozi bwa mbere bwobwo buri muntu wese uko ababaye haba yifuza iterambere rero jewe nanjye nkuko iwacu wahabonye mu by'ukuri urabona yuko ari agace novuga ni tukiri inyuma cyane y'abandi b'uduce twinshi ugereranije i Burundi uravye ngira ngo wewe nko mu gisagara uravye ukuntu bamubayeho ugaca uraba natwe yuko bimeze urabona ko turi inyuma cyane rero nk'uko ubusanzwe ndakunda gukurikirana n'amakuru y'u Burundi nkaraba indongozi z'igihugu ko zama zihimiriza abantu ko umwe wese yogerageza guteza imbere ahavuka rero nanjye byatumye ndakura icyiyumviro bituma nanjye mvuga nti nanjye reka nje iwacu nk'uko abarongoye igihugu cy'u Burundi baba bariko barabihimiriza hanyuma nanjye mfata ingingo rero yo kuja gusahiriza iwacu kugira ngo ndabe natwe yuko
by'ukuri twogira aho twishikanye. Voilà, uraje urabikoze. Nabonye ahanini wibanze ku ngurube, inka n'imbata. Mugabe ico nasanze giteye imbere gusumba ibindi n'ubworozi bw'ingurube. Sinzi ko muri ko muranyumva. Ndabumva. Ego, ndiko ndavuga nti mu bitungwa byose wagize ingurube, inka n'imbata, ahanini nabonye ubworozi bw'ingurube umengo nibwo twovuga ko cyane, nibo nabonye buteye imbere gose mu byo mwagerageje korora. Kubera iki ingurube muri etazi ni ziriho ahantu wakuye motivation? Mu bisanzwe ubwa mbere na mbere sanzwe n'umuntu akunda ibintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Rero mu iyo nzira zatumye nshobora kumenya ibitungwa bimwe na bimwe bigwira n'ingoga. Hanyuma mu bitungwa bigwira n'ingoga icyo nsanzwe nzi n'ingurube irimwo, kuko uravye ingurube ko ivyara incuro ivyara mu mwaka, ukaraba umwimbu ingurube imwe ishobora kuguha mu mwaka, biri mu bitungwa bitanga umwimbu uri hejuru cyane ugereranije n'ibindi bitungwa. Nk'ubu nogwa nk'akarorero, nimba nogura ingurube imwe nawe ukagura inka, nko mu myaka nk'itatu jewe noba naragusize cyane rwose. Rero nico cyatumye cyane shira inguvu nyinshi mu gitungwa c'ingurube, kubera ko nsanzwe nzi yuko ari igitungwa gishobora gutanga umwimbu mwinshi kandi mu mwanya muto. Ego. Okay. Ingurube ari zinini ku rugero rutangaje ku buryo bigoye kwizera ko ziri mu Burundi. Eske burya bwoko nubuhe buraboneka? Ni ndundi niki? Nkuko wazibonye ziriya ngurube ziri ubwoko bune. Hariho bwa mbere ubwoko bwa Diroc, hakaba n'ubwoko bwa Pietre, hakaba n'ubwoko bwa Large White, hamwe n'ubwoko bwa Bandress. Rero mu bisanzwe uti mu Burundi zirahari, nubwo zitagwiriye, ntabwo zigwiriye ariko zirahari, kandi najya bazibonye naho bazibonye urabona ko ari mu Burundi. Rero mu by'ukuri mu Burundi zirahari. Hanyuma tubabonye ari nini cyane cyane, urumva bivana uko tuzifashe, ko tuzigaburira. Wabonye aho ziba, turaziha amazi akwiye, zirarya bikwiye. Ngira wabonye, ubona ko n'abakozi bazikurikirana by'ukuri n'abahinga kandi barakwiye. Ego. Nko kumviriza kino kiganiro ni muri make nta rindi banga. Ati nko kumviriza kino kiganiro nawe bikamumotiva akaja kuzorora. Eske umugarantisa ko isoko ryazo ririho? Mu bisanzwe tuvuze ngo isoko ry'ingurube, urazi yuko ibitungwa byose, igitungwa cyari cyo cyose, urumva ko umuntu ariko arorora aba ariko agerageza kugwiza imfungurwa. Rero nk'uko twese dusanzwe tubizi, mu bihugu iwacu biragaragara yuko tutarashobora kuronka imfungurwa zishobora kuduhaza. Rero isoko rirahari, n'ikivyemeza nuko twaba turiko turavuga yuko hari inzara. Rero nta hantu na hamwe hoba hari inzara ngo ikintu kijanye n'imfungurwa gishobore kubura isoko. Good. Ego. Ikindi naco nuko se nk'ukunganiye gato, nabonye muri kino gihe ingurube zirabagwa ku bwinshi, mbere baranabihinduye akazina k'inyama zazo bakito akabenzi. Ego. Kabenzi. Sinzi ko kuva ubundi haraho maze guhura n'umucopo wako, mugabo zirabagwa ku bwinshi. Nko mu gisagara ca Bujumbura aho mbaye. Ego ndakazi, nako kazina ndakazi. Nanje hari no mu kantu nkunda nanje. Okay. Turangiza ikiyago, Monsieur Zakari, nakaye kajambo kuba diaspora? Akajambo nibaza ko no kabwira umuntu wari we wese
iyo bari iyo badukurikiranye uwari we wese ahari agerageza gukora ibidashoboye kandi sina ngombwa ngo umwe wese twese tworore cyangwa ngo tujye kurima ibikorwa bihari ni byinshi buri umwe wese akoze icyo ashoboye kandi akunda twese tugahuza hamwe tuza gusanga turiko turuzuzanya hanyuma twese tugahuriza ingufu hamwe mu bikorwa bitandukanye hanyuma umwimbu wa twese ugateza imbere igihugu cyacu ariko okay murakoze Monsieur Zakari ndabashimire ku kanya mwafashe sawa nanjye ndabashimiye okay Agaciro Media namwe tubashimire ko mudahengeshanye kudukurikirana bino biganiro bigufashije bisangize inshuti abagenzi ini platform yo kuza kwimotiva no kwiga hanini ivyigwa bituma umuntu yuguruka amaso mu iterambere turabakunda cyane naho utaha bye bye